Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangire ukumviriza no gusabikanya ijambo ry'Imana yo kuri uyu wa gatanu w'indwi ya kane y'igihe ca Pasika. Ibisomwa tuzirikana tubisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane c'13 kuva ku karongo ka 26 gushika ku karongo ka 33. Izaburi tuzirikana ni izaburi ya kabiri. Inkuru nziza nayo, inkuru nziza nkuko tuyishikirizwa na Yohani Mweranda, ikigabane ca 14 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka gatandatu. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana uyu munsi muri kumwe na Patiri Dieudonné Nshimirimana wo muri diocese ya Bubanza. Muri iki gihe ndangurira ubutumwa muri paruwasi ya Ngara. Yaga Mukama, abasavyi bawe bariko barumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya misi Paulo yabariye abayahudi mw'isinagoga y'i Antiokiya ya Pisidiya ati: Bana ba mama, mwebwe bana bo mu muryango wa Iburahimu, namwe mwubaha Imana, ni mwebwe iri jambo ry'ubukiriro ryarungikiwe. Abanyeyeruzalemu n'abakuru babo barahakanye Yezu, barahakana n'ivyo abahanuzi bari barategekanije vyama bisomwa kw'isabato, barabiheraheza mu kumucira urwo gupfa. Basaba Pilato ngo amwice kandi ata kintu co kumwicisha bamusanzeko. Bamaze kurangura ivyanditswe kuri we vyose, bamukura ku musaraba baramuhamba. Ariko Imana iramuzura mu bapfuye, nawe amara imisi itari mike yiyerekana urudasiba abari baduganye nawe kuva mu bugarire gushika i Yeruzalemu. Ubu nibo vyabona vyiwe imbere y'igihugu. Natwe nyene turabamenyesha ya nkuru nziza Imana yaraganiye ba sokuru, ko Imana yaduhanguriye twebwe abana babo mu kuzura Yezu nk'uko vyanditswe mw'izaburi ya kabiri ngo: Uri umwananje nakwibarutse uyu musi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urakaninahazwa Mana yamaho, kubera umwana wawe yazutse. Urakaninahazwa Mana yamaho, kubera umwana wawe yazutse. Ni jewe niyimikiye umwami wanje, kuri Siyoni umugwa wanje mweranda. Nzoyaga ingingo yashinzwe n'Umukama, yambwiye ati: Uri umwana wanje, ni jewe nakwivyariye uyu musi. Urakaninahazwa Mana yamaho, kubera umwana wawe yazutse. Saba nzoca ndaguha ibihugu vyose bikubera iragi, isi yose iyiva ikagera izoca icika rwawe. Uzobimenaguza intahe y'icuma, maze ubijanjagure nk'ubujanjagura imibehe y'umubumvyi. Urakaninahazwa Mana yamaho, kubera umwana wawe yazutse. Noneho rero mwabami nimuturure, namwe bacamanza b'ibihugu nimuhumure, nimukorere Umukama n'icubahiro cishi, mumushemeze mumusenge muhinda agashitsi. Urakaninahazwa Mana yamaho, kubera umwana wawe yazutse. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko tuyishikirizwa na Yohani. Muri irya misi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: Ntimusimbwe n'umutima, muremera Imana, munyemere nanje. Mu ngoro ya Data hari ibibanza vyinshi, ahandi ho nari kubibabwira, kuko ngiye kubategurira ikibanza. Nzoheza ngaruke mbajane hafi yanje,
kugira ngo aho ndi habe ariho muba namwe, kandi aho ngiye murazi inzira irorayo. Toma amubwira ati, Mukama, ntituzi iyo ugiye, inzira irorayo twoyimenya dute? Yezu aramwishura ati, jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima, ntawuja kwa Data atanciyeko. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muri Kristu, turiko turasozera iyi ndwi ya kane yo mu gihe ca Pasika. Tugeze ku munsi wa gatanu. Inkuru nziza duhejeje kumviriza nk'uko twayishikirijwe na Yohani, ije ikurikira ikigabane c'13 caho Yezu yamenyesha abatumwa biwe ibintu bitatu vyabaciye ivutu: ukubamenyesha ko Yuda azomugura, ukubahishuka ko buca asubira kwa se, no kubabwira ko Petero azomwihakana. Mu kigabane ca 14 cose Yezu araremesha abatumwa biwe, akabakomereza ukwemera kwabo ngo ntibasimbwe n'umutima. Muri iki gice twumvirije c'iyo nkuru nziza y'ikigabane ca 14 twashikirijwe na Yohani, Yezu yasavye abatumwa biwe kumwemera nk'uko basanzwe bemera Imana, kuko uko vyogenda kose ntazobata, agiye nyabuna kubategurira ikibanza, kandi yababwiye ko bazi inzira ija iyo ariko araja. Niho Toma yabwira Yezu ko batazi habe n'iyo Yezu agomba aje, habe n'inzira ijayo. Yezu niko kumwishura ko ari we nzira, kuri n'ubuzima, ko atawuja kwa Data atamuciyeko. Ego cane bakunzi b'Umukama, nta yindi nzira irashe ishikana mw'ijuru atari Yezu bwiwe. Nta wundi muntu twokwisunga mu kurondera ubuhigwe bw'amaho. Ibintu twokwishinga hano kw'isi vyose bihinda bihera. Abantu twokwishimira ngo ni ntore canke ngo ni ndanga, mu gihe tutabaye maso ngo turabe ko batwerekeza kuri Yezu, kubera ko nabo nyene bafise amagara make ya muntu, barashobora gutuma duhusha inzira igana ubwami bw'ijuru. Ariko uwisunze Yezu, uwuhanze amaso Yezu muri vyose na hose, niwe gusa adashobora kuzimira no kuzimagirika, kuko Yezu niwe nzira itazimiza ijana kwa Data. Vyongeye, Yezu niwe kuri, no kuvuga ko ari watanga insiguro y'ivyanditswe vyeranda vyose, kuva mu biri mw'isezerano rya mbere gushika mu bwuzure bushasha, vyose birora kuri Yezu, bikarangukira muri Yezu. Igihe dushaka kumenya ukuri mu vy'Imana, igihe dushaka gutegera Bibiliya, ni vyiza ko tumenya ko ukuri nibirora ku vyo Yezu yatwigishije. Ukuri ni Yezu bwiwe. Uwo wese rero avuga ngo ari mu kuri, kandi akurikiza inyigisho zihushanye n'iza Yezu, canke zataye agaciro mu kwibagira ko Yezu ari we ashitsa akuzuriza ivyanditswe vyose, aba ariko arazimira. Ntitujane rero twebwe nyabahururu ngo twemere ivyo tubwiwe vyose, ahubwo dushishoze neza, ntiduhave dusanga twatwawe n'agakuku k'inyigisho z'ubu zisosa ariko zidahuye n'ukuri kuri muri Yezu. Yohani Mweranda aduhanura avuga ati, bakunzi banje, ntimwemere umutima uwo ari wo wose, ariko murabanze musuzume imitima, kugira ngo mumenye ko iva ku Mana, kuko abigira abahanuzi benshi badutse kw'isi. Ngiki co bamenyesha umutima w'Imana. Umutima wose wemera Yezu Kristu yigize umuntu uba ukomotse ku Mana, kandi umutima wose utemera uwo Yezu ntuba uvuye ku Mana. Kandi uyo mutima uba ari uwa wa mwansi wa Kristu, umwe mwumvise kazoza, kandi n'ubu aramaze gushika kw'isi. Ikete rya mbere ryanditswe na Yohani, kigabane ca 4 umurongo wa mbere gushika ku wa 3. Bagenzi b'Imana, ukwisunga Yezu
we nzira n'ukuri nivyo bituzanira ubuzima, kuko Yezu niwe buzima kandi niwe aduha ubuzima twebwe busho bwiwe, nk'uko twanabizirikanye ku w'Imana uheze witiriwe Yezu umwungere mwiza, aho Yezu nyene yatubwiye ati intama zanje zirumviriza ijwi ryanje kandi ndazizi vyongeye zirankwirikira, ndaziha ubuzima budahera ntizizokwigera zipfa. Yohani ikigabane c'icumi umurongo wa 27 gushika ku wa 28. Bakunzi b'umukama, duhamagariwe kwemera no kwishimira Yezu mu kubaho kwa misi yose. None mu kurindira ko igihe co kugaruka kudutora ngo atujane mu kibanza yaduteguriye kigera, twokora iki? Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa caduzatsuriye inyifato yoturanga. Ni inyifato yo kumenyesha inkuru nziza nka Pawulo mweranda, tukabwira abatabizi ko Yezu ari we Kristo, ko Yezu ari muzima, ko Imana yamuzuye mu bapfuye, niho tuzoshobora gushikira urukiza rwamaho. Niko Pawulo nyene yabyivukiye avyibutsa aba Kristo b'Abanyaroma, aho yagira ati nkako ukwemera mu mutima gushikiriza ubutungane, nako ukuvyemeza n'umunwa kugashikiriza ubukiriro. Baruwa Pawulo yandikira Abanyaromani kigabane c'icumi umurongo w'icumi. Nituyagire kandi abantu bose, cane cane abakiri mu mwijima w'ikinyoma n'urupfu, ko Yezu ari we nzira, ko Yezu ari we kuri, ko Yezu ari we buzima nyabwo. Iyo nkuru nziza twoyimenyesha mu mvugo, mu migenzo yacu no mu bikorwa bihimbara Imana. Ikindi twokwama dukora no gushemeza Imana yacu, nk'uko icitabirizo c'izaburi ya 2 twazirikanye uyu munsi cabitwibukije. Ico citabirizo cagize giti: urakanina Mana yamaho kubera umwana wawe yazutse. Mukama Yezu, wewe nzira, wewe kuri, wewe buzima bwacu, wewe wapfuye ukazuka ukicara iburyo bwa Data, nuduha umutima wo kukumenyesha aho turi hose, tukubera ivyabona, kugira ngo tuzoberwe no gushika mu birimba vy'ijuru wagiye kudutegurira, maze tuzokuninahaze kumwe n'abamarayika n'aberanda bawe bose ubudahengeshanya. Amen. Mwari kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri Diyoseze ya Bubanza.